ariko mu mpera z'umwaka naho yishize habona umba akamuni je kushira habona bimwe bisara kuko mpejeje gukora kotsi unje mu kamuni urumva ni filme rero zigiye kunshira ahantu hazoba hasiga umuntu yavunaguritse ndakurahiye hamwe ndasiga nanje ndirimba ati ahani none ahani cyasiga navuga ati aka filme ndagahende hano turi kumwe no mushinga ntahe cyangwa umusore bita Marezo akaba ari umwe mu bakinyi bamaze kubonekana mu Kamuna tugomba kubaza Marezo mu Kamuna muwamugeze mu bice bingahe ya kuri no mwanya tugeze mu gisha gatatu yatuko turaja n'amake nico kicimije gusohoka urakoze cyane mu Kamuna wewe ufise holi yahe ya none mfise uruhande ndiko cyane n'uruhande rw'umuntu nyene w'umugenzi ndumubanyi wa Kamuna ariko nubwo ndumubanyi wa Kamuna kandi nje gutwenza ya kuryosha film abantu benshi bakuzi nk'umuntu asanzwe akina ibintu bitwenza cyane mu mafilme yose umuntu yakubonye matangura gutwenga akikubona ni ibintu biri naturel niko kusanzwe umeze canke ni ibintu ba watravaye ya novuga yuko novuga ni naturel kuko no mu buzima busanzwe ndabyishizemo yuko nkene kugutwenza ncanda gutwenza ya numva no muri filme rero ndagerageza uburyo bwose nkakora ibibatwenza mwebwe abantu kandi nkakora n'ibintu nkenze naje uko bitantwengeje namwe nabyo batwenza amen urakoze cyane abo tugize n'amatsiko yo kubaza Marezo ni filme ya mbere warakinyemo ni yahe umaze igihe kingana gute uri muri bino bintu bya filme je ndi mu buryo bubiri ndi mu buryo bwa comedy hamwe na filme novuga ko rero maze kuba umu acteur akora muri ibyo bintu maze kwinjira mu buryo bubiri muri filme nta mwanya muremure ndamaze ariko umwaka uraheze pe muri filme ndiyo ariko kuva ntanguye n'ibya comedy natanguye kera byose ndabishize hamwe natanguye 2017 kera cyane aho ni kera hanje 2017 kera hawe muri 2017 urakoze cyane abantu ubaza ko niye comedy bakumenyemo cyane canke niye filme uvuga uti iyi filme yaranshize habona nka Marezo bazo no munsi bakunda no munsi ya filme ingaruka na nyene yaranshize habona hariho na filme inzira zimiza nayo nyene yaranshize habona izo filme zibiri yaranshize habona cyane ya ko ni filme nakunzwe cyane ariko mu mpera z'umwaka naho yishize habona umba akamuni je kushira habona bimwe bisara kuko mpejeje gukora kotsi unje mu kamuni urumva ni filme rero zigiye kunshira ahantu hazoba hasiga umuntu yavunaguritse ndakurahiye hamwe ndasiga nanje ndirimba ati ahani none ahani cyasiga navuga ati aka filme ndagahende urakoze cyane Marezo twagomba kubaza nibihe bikorwa uri kurakora ubu wahamagariye abantu kuraba namaye amafilme uri kurakina muvuga uti ndabahamagara kuraba ni kubera iki yesa filme kwanza ya mbere n'akamuna ubwo akamuna ahantu igeze ni ahantu heza cyane kandi iraryoshe ni filme izogera kure izokwigisha byinshi bikurikiranye kandi ukazotwenga ku mwanya wa nyawo sivyo n'umuntu atwenga ndezordre byaba comedy umuntu ngarakaragira kajagari wapi uzotwenga ku mwanya kandi wigishwe ku mwanya kuri ibyo cyambere n'akamuna cyakabiri nagiye mfise YouTube tubire kuri YouTube ya Marezo Comedian nagiye murabu du comedy rero mushishikare mutwenga murenza kakamuna kabisa comedy urenza kwa kamuna muri aba comedy murenza kwa kamuna muri n'ibindi bikorwa nyene bigiye kuza imbere ndazi abantu bari muri industry ntibicaye barambona bavuga ati turakeneye no muri iki turakeneye no muri iki vraiment byose ndabazobibona no mu papa afise umugore umwe urakoze cyane twaza kuri mu bakunzi ba JN uko tubona kuri ako gapira kawe wewe umuryango wa JN uvuze iki kuri wewe icyo nova ku muryango wa JN uvuze ibintu byinshi cyane sinobiva byose ndabimare ariko ni nka famille yanje y'amaraso ni famille y'amaraso urakoze cyane tugomba kubaza hari filme twumvira kirabisha bigacika iriko iraba muri no misi yitwa gute ni filme yitwa Akamuna bo bageze ku gice ca kangahe bageze ku gice ca kabiri mu ndwiza turaho igice gira gatatu urakoze cyane muri ivyo bice bimaze kuba hari akantu kagukoze ko tubwira muri kano kanya ico akantu kankoze ko niyo filme Akamuna ni kuri Ivete ukuntu Ivete afata inabukwe wiwe nabi ariko ndazingira mu nyuma bizohinduka urakoze cyane akabazo ka nyuma ku muntu yagerageje kurikirana ijya filme isa niriko ivuga ku bintu bijanye n'ibibazo biba mu mashengero n'ibindi kumbe nituza izoherera ariko wewe bivanye n'ivyo umaze kuraba aho bigeze niye manuro wotanga ufatiye kuvyo umaze kuraba kuvyo maze kuraba no kuvyo maze kumva mu bice bitumaze kuraba impanuro notanga
manono tanga nuko abantu bo mu mashengero bogerageze kungene bijya bikorwa bagira bakabiha agaciro cyane ntibabishe ibintu by'amafaranga ahubwo usanga abantu mu mashengero bika amafaranga amaronko nibi nabiriya nuko je ndavyumva. Shadrack irakoze turagushimira akazi cyane. Murakoze cyane. Ego ku mazina yanje nitwa Irakoze Elisa bakaba bantazira Zomira. Zomira Irakoze Elisa twaba tugusabe mu kuvuga udoza kajwi nawe wo buri mu bakunzi ba GN. Ego cyane je ni bakunzi ba GN. Turabona kumengo mwari mufise akarankontre uwo muryango wa GN uvuze iki kuri wewe? Umuryango wa GN Films uvuze ibintu byinshi kuri jewe. Mu bisanzwe n'umuryango wanje nahawe n'Imana urangwa n'urukundo ndawukunda cyane bafisemo ibikorwa byiza cyane kandi by'akaranga birimo inyigisho nyinshi cyane kubwanje nico gituma ndawukunda cyane gose. Urakoze cyane filme muriko murakurikirana abakunzi ba GN muri no minsi ngo yitwa Akamuna wabageze guce ca kangahe? Filme Akamuna igeze ku gice ca kabiri ariko kundi tangura tuzoshikira igice kigira gatatu. Urakoze cyane uwo maze gutahura iki mu bice bimaze gucako? Bice bimaze gucako kuri iyo filme Akamuna ndamaze gutahura abakozi b'Imana ukuntu bariko barakora bashaka inyungu zabo kuronka amafaranga n'ibindi ariko mu bisanzwe bari bakwiye gukora nk'uko Imana iba yabatumye. Ikindi naco ku mukozi w'Imana Mama Pastor Yvette ukuntu ariko ashaka gufata nabi nyina bukwe wiwe. Okay, nakaye kamotera abatarabona iyo filme. Abatabona iyo filme barahombye cyane twobifuza yuko bogerageza kuza bararaba iyo filme yitwa Akamuna iciye kuri GN Films. Murakoze cyane turagushimiye. Avyamamaza iyo basohoye amafilme muraya. Murakoze cyane hari filme tugomba ngurikira biciye bigacika yitwa Akamuna wabageze guce ca kangahe umaze gufashwa niki muri iyo filme? Filme na Akamuna niyo igezweho ubu igeze ku gice ca kabiri mu ndwiza aho bukera turagera mu gice ca gatatu baracerekana amanatwe tukirabe tugerageze kugisangiza abandi. Niye nyigisho umaze gukura muri ivyo bice bibiri niki wosangiza umuntu atarayibona nakaye kamo batera? Inyigisho bimaze gukuramwo ni inyigisho novuga ngo aho abenshi abajene benshi inyigisho nakuyemwo bifatiye ku rugo rwa David na Yvette Mama Pastor nabonye ko habayemwo novuga ngo kwihisha mu rusengero ugasanga umukobwa cyangwa umuhungu ariko ari yorobeka kumbe yoba yagiye dufate muri iyo eglise hari ikintu arondera akabamo kwiyorobeka gose uko tungiye kubiraba hagati ya Mama Pastor Yvette novuga ko yari yagiye mu rugo rusengero kugira ngo aronke umugabo gusa hama Yvette mama wa Davi amaze kugwara biranka kwa aramwankira oro mu rugo hari hakwiye kuba ikiganiro hagati y'umugabo n'umufasha wiwe kugira ngo bumvikane hanini nimba umumama uwo mugore umugabo wiwe agwaje umuvyeyi ni nkuko umugore yogwaza umuvyeyi agasaba umugabo wiwe kugira ngo bazane umuvyeyi muhira bamugwarizeho bashobore kumukurikirana ari hafi yabo. Terakamo umuntu yobataraba iyo filme n'umusino umuntu yobataraba filme Akamuna nukuri yabari bishoboka ubundi bwo noje no fata mamekera niho bafata amamikro bakaja mu ibarabara bakamamaza ibikorwa biriko biraba ubundi no bikoze nkagenda nkamamaza abantu bose mu isoko nkajya hagati mu gisagara ku mabisi nkabwira ati nukuri ajya sambirizi bazigeze kwa kabiri nkabwira ngo nukuri hari filme yitwa Akamuna irikira bica bigacika muri GN ugisimbiye kuri YouTube ukaharaba no bahimiriza kuja kuyiraba kuko nabo nyene ndazi woca kuyiraba atarayiraba niyo buranari n'akantu nakamwe akuramo uko yo mwigisha cyane ikamuhindura muri akumva hari kindi gihindutse. Akabazo ka nyuma ku muntu yoba yifuza kuja muri uwo muryango wanyu wa GN Film birakunda twinjire muri GN Film umuntu wese avyipfuza ndibaza pe nta muryango wugaye ahubwo umuryango uguma wuguruye kuko n'abantu barangwa n'urukundo ntavyo kubabazanya bibamwo nawe uvyipfuza n'urya wundi arashobora kuza hawe ikaze. Desire batazi ya Bonne Ligue turagushimiye cyane wakoze. Murakoze cyane nawe.
ndabona ko n'ibice 30 byubahirijwe ntituriko tubaza aba papa gusa n'abasore turi kumwe n'undi muntu sinzi ko ari umupfasoni cyangwa umukobwa mashobora twibwira. Yego ku mazina yanje nitwa Nindamutsa Christine mama w'abana batatu. Christine nawe uri muno mugwi wa GN? Yego cyane umugwi muri GN. Nagize akabazo k'amatsiko ko hariho imigwi myinshi abantu bakina amafilme tutorinda kudondagura kubera ko wahisemo kuba muri GN. GN umugwi cyane haranyigishije batuma nisanzura ndi muri wo ndawukunda cyane kabisa bimwe by'imva mutima. Filme twumva ngo iriko irakora amateka muri kino gihugu cy'u Burundi yoba yitwa ngo iki? Filme iriko irakora ikintu cy'amateka gose yitwa Akamuna. Akamuna mugeze mu bice bingahe? Iyo filme tugeze ku bice bibiri turibaza yuko ntitwibaza ahubwo mu ndwiza ngira turaronka igice cya gatatu. Ku muntu atarakurikirana igice na kimwe wo musangiza biri muri ivyo bice umaze kuraba? Ego ku muntu atarayiraba ni ukuvuga yuko harimo impanuro nyinshi cyane harimo urugo wa mama pastor we Yvette uvuga yuko uruhande rumwe arakijijwe urundi ruhande ari mu byisi harimo ukwiyorobeka uko no kivuga n'iki gihe rero icyo nawubwira umuntu atarigira araba iyo filme nuko yoyiraba akabona inyigisho zirimo. Abantu batarayiraba batera kamo? Ego ku bantu batararaba iyo filme Akamuna ndabatera kamo kuyiraba bongera banayisangiza n'abandi kuko irimo inyigisho zitari nke. Amakuru adusumira ngo muba mwahuye n'abakinyi mu bari hano hari uwo bawagize amatsika tuno mubazi kibazo kanaka duce tumuguhamagarira. Harimo abakinyi bahari mugabo nta matsiko nagize ku buryo no twotuma ko umukinyi oya. Turagushimiye cyane wakoze. Munakoze cyane. Hano turi kumwe n'undi mupfasoni ushobora twibwira izina? Ego nitwa Emeline Mpawe n'Imana. Emeline Mpawe n'Imana turagwaye kazi twagomba kubaza nawe uri muri uwo mugwi wa GN? Ego wawinjiyemo ryari umaze igihe kingana gute kubera ko ari wowe wahisemo mu migwi myinshi iri hano mu gisagara cya Bujumbura? Duzakajwi ni umugwi wankoze ku mutima cyane bivuye ku filme yitwa Ingaruka ko narayizemo cyane bituma numva no gumamo kandi umugwi twashoboye kubona umuyobozi wayo ashobora kutugendera nk'abakunzi kandi hataragira ko tuba n'abakinyi muga turabona umurongozi wa GN aratugendeye tubona nyene ko ari umugwi ku bantu batazi filme ngo irikira bica bigashika yitwa Akamuna udusangiza uburyohe bwayo ukatubwira n'ibice mugezeko. Filme irikira bikora bigashika yitwa Akamuna ni filme nziza cyane iri mu mpanuro nyinshi nosaba yuko twoyikurikirana n'umuntu atarayiraba ko yoyijamo akayiraba nayo ikamwigisha nk'icigisho je nashoboye kubona muri iyo filme Akamuna ni kumuvyeyi wa mama pastor umuvyeyi wa Yvette yafashanyije n'umukobwa we kugira ngo ufete inabukwe wa Davi yarakwiye gukunda ba mwana wiwe ubwaba yafatanyije n'umukobwa we kugira ngo bamubwire nabi kugira agire nawe umukwe rero aho narahakwicirwa cyuko umuntu akwiye gukunda umukwe wiwe kuko abari asa n'umwana wiwe. Turagushimiye cyane urakoze. Urakoze nawe. Hano tukwe n'undi mu legend urakora mu kije fresh sana bakwita ndi Mayeri Kira Mayeri murabona Mayeri niwe twabazaniye Mayeri twagomba kubaza wewe uri mu bantu bamaze gukina mu Kamuna inyuma ya ino rencontre y'abakunzi ba GN tugusanze hano mu Kamuna umaze gukina mu gice cakangahe? Mu Kamuna iki gice kiko kiraza kabisa nibice byinshi bizoza biraza nakinyemwo ariko iki gice kiriko kiraza mu bandanye mukira Akamuna ni sinema tunganijwe ku rwego novuga rwa East Africa canke rwa Africa oya gwisi nari nihenze kuko harimo ibihugu byinshi tugiye America twagiye Buraya harakantu numvise ngo n'abashinwa bari mu kina rero iyi sinema mugirabe kuko abantu batandukanye muzogenda mubabonamo kandi iki ni ikintu gishasha GN izanye kidasa n'ibindi vyahora je ndakunda akantu gashasha ndakunda akantu gashasha kuko maze kubona mu Rwanda mu Burundi muri Kenya Tanzania mu Buganda muri Amerika akongeye ukore muri Amerika
urazi gukura ishusho zikaza n'indege zigashika ngahama filime bakayifatanya kabara kantu katoroshe meshereza mu misi rero iyi niho igitangura akataraza kari mu nyuma kari mu nyuma ahubwo rero muntu utaragira subscribe uyigire kandi muntu uzigi uko ufise famille utaraha utarasharinga ngo umurungikire linki umurungikire ukibona iki kiganiro kuko utamurungikire karahumba kabisa kuko mugiye kubona ibintu byinshi ntavyo gutindero n'utuntu twisoneye kandi tw'impanuro ndibaza murabizi GN murabizi kuva kera ntako badakora kugira ngo badufashe noneho ubuhoho rero bavyunyuye bazanye ikintu cyo kugwego mpuzamakungu kuko tuvugisha ukuri ni filime zike aho zikinirwa muri Amerika mu Burundi no mu bindi bihugu ako kantu vraiment muvugisha ukuri ngaha mu Burundi ndetse no mu bihugu duhana imbibe nimba vyarabaye vyabayeho gake kandi ivyo nimba vyageze no kubaho vyabaye mu mafilime ya kera amwe twumva ngo yamutamantuze amatacha kuri rezo sosio amwe y'abaraye abazungu baje kurondera ibintu byabo ariko ubu ni twebwe abarundi tubiri rero ndashimiye kwanza abantu bagize subscribe reka mbanze shimire abitanga cyane abafana ba GN vraiment ndabashimiye cyane bimwe vyimva mutima kuko murakora atamwebwe nta twebwe dukinye tukirorera nkinye bakandika ati Mayeri wakinye neza twahona n'abafana bakambwira ati respect Mayeri uri kura bice bigacika chanumva kabaraga ko gukreya nkavuga ati rero ko nakinye kujya reka misendi zo kurikira bayimpaye shirimo kanovera nongere mwakunyu rero ndabashimiye cyane mwe muguma mudukurikirana ego urakoze Mayeri ni wa muhungu wanyu Mayeri murabizi ko bice bigacika Mayeri abantu benshi bakuzi nk'umuntu yakinye mu bintu haba ari ibintu byo gutwenga abantu baratwenga nimbavu zikuma bijya bintu ni ibintu wavukanye ibintu watanguye ryari ibintu ba travaye ni ibintu bimeze gute bo en fait ni ngabire yiwanje ntibinsaba ngo ngende ngo ahantu ngo travaye ngire ku bantu tumenyeranye ahantu hose duhuriye barabona Jesse nkunda kuguma hamwe ngumye hamwe umengo ndi mu mpimba rero bijya andiko ndakina director arambwira amajambo nkaca numva abantu nkaca numva ukuntu nza kuyikina yani akiri karasigura gusa mbona utuntu tutugesti tuza kuba turimo n'utundi rero ndiko ndakina nsanga twaje hari abantu bakunze kumbwira ngo Mayeri ukurakina ngo urazuragura amaso niko sanzwe mvuga nizo reaction zanje abandi nabati urashiramo ikirundi cyane abari abasinema nyinshi baravuga Mayeri arashiramo ikirundi cumvikana ca kera cyo mu misozi hariya navyone n'ibintu nsanga byaje rero impano ni impano jewe mfise kuvuga ngo ndagenda kwa naka ngo nyigisha ngo nkunze gukina ngo abantu bashe batwenga oya nakantu usanga kizanye muko nyene nkubu je ndiko ndavuga ndi seri ariko hari umuntu aza kuraba iyi video ukaza mvuga ngo aha yatwenze yanutse avuga ati mana yanje we uyu musore ari mu kiganiro canka ari kadukinira komedi nuko rero bigenda no mu buzima busanzwe abanzi jewe ndi mu bantu birinda gushavu nkarinda gushapfira nabo turi kumwe naho abamukiriyo ngoma nkwegera ndagutera inkuru ati apana ngo wihangane aho ushurira oya ndakuzana tundi dukuru twiza turyoshe ego urakoze cyane Mayeri ku bantu bakumenye ubu iyi ni kiye gikogo uvuga uti kiricu cyashize habona ikombe ni filime cyane comedy yari filime yitwa ngo iki cyangwa bari comedy avuga uti iyi kiri gikogo nco abantu batanguye kumboneramo bakavuga bati Mayeri n'uyu bakankunda mbo hampande yaho mbere yuko nakinye muri filime ya vyamaho abantu bakambona hariho isene imwe nakinye mu ntore ntindi ndiko ndatelefona vuga ngo umugore atavyarasa n'ikibiriti kitagira umwami iyo sene niyo yatumye abantu benshi nabonye nubu tugihura bakambira ngo ngumba ngo iryo hinyama abandi ayo majambo navuze mu iyo sene imwe niyo benshi baprefera ko cyane nubu duhuye bambwira ati wewe ni sinema intore ntindi ariko amande yaho narakinye muri vyamaho filime nziza cyane intore ntindi ya Constance imvano narakinyemwo ni nyinshi nagiye nkina data ya Fanira Vine ni nyinshi sivye ko nanje mfite urubuga rwa Mayeri TV show ahubwo bagende bamfollowinge nuko nyene bingoranye gukina ibi bintu biratwara amafaranga meshe ata amahera ufise usanga vyakugoye usanga ndafite ko agafilime kamwe hagashaca umwaka sasanga nakenya ahubwo ababosi baze baranyiyumvira ko ni hacana zana support ababosi ababosi bazane support urakoze cyane iki gikoko uri kurakora ubu hamagarira abantu ko bogikurikirana mbo hampande y'iyi filime y'akamuna turiko turakina muri GN ku rubuga rwanje hari ikindi gikoga ndiko ndategura ciza cyane ego ciza cyane ndiko ndategura mu misi za kizoja habona